Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Banywanyi wa Bujumbura TV turabaramukije tunabani ikaze mu kiganiro canyu aito tacu I have a dream. Ni kiganiro kigiye kuza kirababwira byinshi kugwaruka canke kuba fise ico bamaze gushikako mu buzima mu ndoto zabo bakaba bagiye kuzarabafasha no kwitora ku bantu kenshi dusanga batazi ico bashoboye gukora. Hama umunsi twari turi kumwe n'umutumire wacu akaba yitwa Gila Iraganje akaba arongoye association yitwa Association Football Helps akaba ari waza kutuyagira vyinshi uyu munsi kuri ku ndoto ziwe aho zigeze canke vyinshi mwaza kuvyumva murahawe kaze hama kaze nawe Gila. Yego murakoze cyane kutugendera Bujumbura TV. Association yanyu ikaba harimo ikintu citwa ikintu ca football. Kwanza mwavyimviye gute? Yego kugira ngo tuvyiyumvire ubwa mbere na mbere twararavye dusanga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi hari abana benshi usanga bari mu mabarabara bariko barakina football ariko bataronka aho bashobora guteza imbere izo mpano zabo kugira ngo bashobore kubafasha gushika ku byo bifuza. Ariko urazi hari umugano uvuga ngo imitsiko rikoranye turiyumvira turavuga ati kubera iki tutofata aba bana basanzwe bafise impano zo gukina umupira w'amaguru tubazane hamwe tubegeranye tubafashe bakina uwo mupira w'amaguru ariko kandi bagira n'ico bakora mu guterera mu kubaka igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ikindi kintu kiryoshe mu association ntibasanzwe bafasha abantu bakuze ahubwo baherera ku bana bakiri bato kugira bashobore gukura bazi ico bashoye mu buzima. Abo bana mubatora gute mubasanga he? Yego kenshi iyo abantu bariko baravuga ngo abana hari kenshi ndaza amasosiyasiyo menshi akora no ku bintu by'abana batishoboye canke abana bafise ibibazo kanaka mu buzima bwa misi yose bari no mwibarabara mugabo twebwe Association Football Helps turazi neza yuko mu bana b'igihugu hari abana benshi basanzwe baba mu ngo zabo mugabo gasanga bafise ibibazo byinshi bitandukanye ariko ivyo bibazo birashobora kutaboneka kumbure bivanye n'ubuzima baba barimwe mu ngo zabo ariko iyo ubegereye ni humenya ubuzima baba barimwo. Ego hari n'abana benshi usanga bavuka ku bavyeyi ugasanga umwe bavyaye bakira abasore ugasanga umwana arezwe n'umuvyeyi umwe gutyo ugasanga umwana biramugoye wenyene ingene yitora ugasanga nta nindero aronse kumbure ihagije ivuye ku bavyeyi biwe. Twebwe rero n'abana basanzwe baba mu ngo zabo ariko bafise ibibazo bitandukanye hama twabatora kugira ngo tubarinde kuja gukina mu bintu ataco bimaze atanico vyoshobora kubafasha mu buzima bwabo bwa misi yose ibintu usanga biza ibintu vyo hava vyonona ubuzima bwabo bizona batuma badatera imbere canke badateza imbere impano zabo basanzwe bafise hama ugasanga n'umwana aribuze gutyo n'igihugu kikahombera. Gilea ni wasanzwe arongoye ino association muri no mwanya uracane na muto turayibona mwatanguye ryari ico kintu cha leadership eske biraborohera kurongora association nk'iyi? Ego turi bato ariko ntituri gito kuko burya iyo umuntu wifuza gukora ikintu bivana kwanza n'ukungene wowe vyifuza. Association Football Helps ntiyatanguriye nkuko mubibona urana kuno musi dufise aho dukorera yatanguriye mu majambo yatanguriye mu vyiyumviro ariko kandi je nari nsanzwe ndumuntu w'umushakashatsi nari nsanzwe no organiza ibintu byo guhuza abajene basanzwe baba mu bwiza banyituko nyene president baka donc nabahuza tugakotiza amafaranga soit 2000 tukaja ku mucanga tukaryoherwa hama n'abahanura nkababwira ati ndifuza yuko mu myaka 5 canke 10 nitwamara guhindura turi abandi bantu dutegezwa kuzoza turibukanya tukibuka yuko twigeze no gusangira gutyo ubucusi bwacu bugatsimbatara. Mu nyuma rero niho natumiye umwe mu bantu donc ukunyene ugenda uratumira kuko urazi yuko zibikorwa utumira abantu batandukanye ntumira umwe mu bantu bari ngahanye mu karuhuko yitwa Mugiraneza Simplice asanzwe mu gihugu cya Autriche arabona ivyo ndiko ndakora aranavuga ati acayifuza yuko twogira ico dukoze kugira ngo tubandanye duterera mu kubaka igihugu cyacu mu vyerekeye guhuza abantu no kubafasha guteza imbere impano zabo bari mu mihingo itandukanye. Hama rero Association Football Helps ivuka ata mpapuro ivuka iri mu majambo turakora ata biro ata kintu na kimwe dufise dukoresha ariko kubera twari tuzi yuko ahari umwete ahari ubwira n'umwete kandi ubishizemo no gushaka ushobora gushika kuco wifuza bivanye n'ico ugenda urategura muri kazoza naho bugeze.
ukiri muto wari ufise iyo ndoto canke ibintu vyakujemwo ukuze ni gute wimviye nyene ko ushobora kugira association nk'iyi? Iyo ndoto je ntayo nari mfise oya, ahubwo mu ndoto nari mfise nari nzi yuko nzoba umustar, nkaba umuririmbyi akomeye, nkaba soit nk'umukomedian, nkakora ikindi kintu. Mugabe ivyo byose navyiyumvira selo n'abantu nabona, kuko urazi yuko ubu tureke n'ubu basigaye bavuga ngo abantu basigaye bafite ama smartphone, barashobora kuja kuri, barafise access kuja kuri YouTube, barafise mugabe nico gihe natwe twari dufise access yo kuraba imiziki, twarayitora mu studio, umuntu karaba umuziki, ukaraba abasani bo hanze, ukaraba ingene bameze, ukumva kabisa barakonspire, ukumva umengo nawe urifuza kumera nkabo. Nanje nivyo niyo yari indoto yanje, ariko mu nyuma indoto yagiye irahinduka uko abantu bagenda barabona ukungene nifata, uko meze, nivyo bintu nababwiye bisanzwe nahora nkora vyo guhuza abana bo mu bwiza, gutyo bica bigenda bifata intumbero cyane. Nsanga ubu ndi president wa association Football Helps. Okay, kenshi usanga umuntu afise indoto nyinshi, ugasanga arinza nasaza canke anakura atari gitora exactement ico akwiye gukora canke icabona ko ashoboye mu buzima bwiwe. Mwe vyaroroshe ko mushobora gufata iyo ngingo muhebe ivyo vy'ubustar muje mwibi? Inzoka yanka gukubitwa yizingira ku gisabo. Nukuvuga iyo ufise indoto kandi hari ivyo ushaka gushikako, hariho n'ibindi bintu hindura, kuko par exemple nk'ubu abo bantu bigira abasani, abo bantu bigira ko bashaka umuziki, nibo bari abagenzi banje ico gihe. Mugabo ubu abagenzi banje n'abantu bifuza cyane cyane gufasha abantu biciye swat mu nkino, biciye mu vyo gukura abana mwibarabara, biciye mu vy'umuziki. Mugabo umuziki gufasha umuntu kugira ngo ateze imbere impano yiwe nayo ishobore kumubeshaho. Abo nibo bagenzi banje ubu. Kera naho urumva iyo ushatse kugera ku ndoto yawe, icyambere ubanza guhindura abagenzi, uraraba indoto ufise, ukaraba n'abantu ushaka ko mujana abaribo, kuko uwo mujana uwo ariwe niwe azogufasha gushika kuco wifuza. Ni wa mujana n'abantu mudasangiye indoto, mudafise indoto zimwe, uzosanga ni benshi kuri wewe, baca bagira ibindi vyiyumviro vyinshi bo kuko baba bakuruta, baba basanzwe bari muri domaine yawe, nawe ukaca usanga wabakurikiye, gutyo ukaca usanga iciyumviro wari ufise, indoto wari ufise ntuzikoze, biragufanya uko nyene, urinze usaza. Kandi ikindi naco ugwaruka cyane cyane, ugwaruka turafise nkuko babivuze ndacyari muto, turazi ko dufise vyinshi bituma duta intumbero, tuva kwibanga tuba twarihaye, tuva no kutashika ku ndoto zacu. Ivyo navyo bituma tutashika ko kenshi nuko turifuza inyishu za ningoga. No kugira yuko kugira ngo twe dushike ngaha mu ibiro, naramaze hafi imyaka 3 biro yanje yari mu nzu, kuko naba mu nzu, urumva aho nyene niho nabika ama document, aho nyene niho nabika vyose, imipira iki vyose niho vyabiko. Urumva vyarangora cyane guklasa, kuvuga ati ama match twakinye naya nuku vyagenda, ariko uko nagenda ndakora buke buke niko nagiye byagiye biramfasha kandi byananshikanye no gushika ngaha. Urumva rero abajene benshi dushaka ko turonka resultat za ningoga. N'ubu sinifuza ko twoguma ngako, turifuza kuzogira ikibuga tutarinze kuja kurondera handi, ikibuga kiba kiri imbere nyene ya biro yacu, kugira ngo abana tubafashe yaba kubafungurira, tugira amasale yo kubafungura. Ivyo byose ni indoto, ariko buke buke bushikana umusiba ku mugezi. Go murakoze cyane. Urumva ko secret imwe mu kugira ushobore kwitora muco ushoboye no guhindura abagenzi. Kenshi usanga turi kumwe n'abantu ataco ko baratumarira, ataco bari ko badufasha bivanye naho dushaka kugera. Nkuko babivuze no guhindura abagenzi, hama nawe nyene ukiyumvira ico ushoboye gukora. Tukaba tubibutsa kandi ko niyo na business group ibandanya ihari ku bwanyu mu kurungika no mu gutora amafaranga biciye muri Eco Cash, Limicash na Pesa Flash mu Burundi bwose, hamwe na M-Pesa mu bihugu dusanzwe duhanye imbibe. Turumva ko mwamaze gutahura ico mushoboye kandi ico mushobora gufasha uburundi. Nakaye kazoza mubona ku Burundi? Kazoza ku Burundi, burya iki gihugu cyacu ni cy'amata n'ubuki nkuko bama babivuga, kandi ni igihugu ciza cyane, ni igihugu novuga atakindi gihugu kigereranya naco, ni igihugu ciza kabisa cy'u Burundi, ndagikunda cyane. Kazoza mbona ku Burundi cyambere nuko tuzoronka uburundi buzira abana bari ku marigara, uburundi buzira abana ataco bishoboje, uburundi kandi buzira
abana batiyumvira iki bokora bamaze gukura, ugasanga babaye babandi nyene bya bindi nyene twamenyereye. Ico mbona rero kinini nya cyane ku Burundi nuko no mu vyerekeye umupira w'amaguru, kuko hajya igiti kigororwa kiri gito. N'ubu vuba ndizera neza ko tuzoja muri Coupe d'Afrique mu mwaka wa 2019. Urumva ivyiza biri ku Burundi ni vyinshi, kuko igihugu cyacu kiradukeneye, nkuko biri mu ruririmbo rwo guhayagiza iki gihugu ngo tugiture umutima n'ubuzima. Ego mukamumvise ko mu kugira ugira hushika itambere to urahangana, bisigura iki? Nubwo biba bigoye ntuce urekura canke ntuce ubivamwo, ahubwo bandanya, kuko peut-être imbere haba hari heza. Hama kandi ikindi kintu, iyo ufise indoto no guhindura abagenzi, ntuzogira abagenzi ataco bazokumarira, hama ngo hagire ahushika. Gina, tugushimiye cyane ukize impanuro. Ndashimiye n'abazokurikirana kino kiganiro cha Bujumbura TV. Ndashimiye cyane vyimva mutima Bujumbura TV, kuko ivyo mukora nukuri ni vyiza cyane, ni vyiza. Hari abajeune benshi bakurikirana YouTube bakoresha internet nabi, ariko ndibaza nimwabandanya mukora gutya bizofasha benshi kwitora no kubakurikirana, gutyo uzoba yagize ikibazo amenya ati nagira ikibazo nzoraba muri Bujumbura TV, baragize ibiganiro byinshi bitandukanye, shobora guhura n'uyu canke uriya nkaronka inyishu yanje. Urumva mugumirizaho, ndazi ko namwe bitoroshe, ibyo muhangana navyo ni byinshi. Hama Imana ibahezagire, ihezagire n'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi dukunda. Murakoze. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.